ku mugabane wa Buraya. Turahera neza cyane muri Super Coupe ya Espagne, no musino waza ko baba demi finale ya mbere, mugiye ku munsi w'ejo naho hari demi finale ya kabiri neza ana neza. Kuri no munsi rero mu gihugu ca Arabie Saoudite neza na neza igihe cy'isaha zitatu, abasore witwa Carlo Ancelotti, ndavuga ekipe ya Real Madrid, baza ko baramutse batana mu mitwe na ekipe y'uwitwa Diego Cholo Simeone, ndavuga ekipe ya Atletico Madrid. Neza na neza ni kimwe cya kabiri igice cya nyuma cya Super Coupe de Espagne. Neza na neza barabaza ati kubera iki iyo migwi iba yagiyemwo uko bavyumvikana. Neza na neza baraza bakaraba uwabaye wa mbere, uwabaye wa kabiri, uwabaye wa gatatu ndetse n'uwatwaye icitwa Coupe du Roi, bakaja bagiramwo direct. Neza na neza bikabandanya bigenda bigiri inzira. Neza na neza kuri no munsi rero kipe ya Real Madrid nyuma yo kuba iya kabiri iza kubitana mu mutwe n'uwabaye uwa gatatu ariwe Atletico de Madrid muri championa iheze, ndavuga La Liga yo ku mwaka. Match iraza kuba imeze neza cyane hagati ya Real Madrid ndetse na ekipe ya Atletico de Madrid, ni amakipe akunze kubatanga akazi by the way. Ni Super Coupe d'Espagne yatanguye umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1982, iza gutangura ubundi yaza gutwara ikipe novuga ngo yabatwaye championnat yo muri Espagne. Ikipe yabatwaye La Liga bahita bayiha ico gikombe direct, batarenze gutuma kizini nkino zigiye zitandukanye. Rero umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1982 ikipe ya Real de Madrid nayo yagitanguye by the way. Ikipe yatanguye kugitwara kuko niyo yabaye champion muri Espagne. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1940 iza kwipa ibaza kuyita Copa do Campeones nyene nk'ibisanzwe cyo niki Espanyol ari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1945, kubera hari amateka y'ibintu byagenda biraba muri football baza kuyita Copa do Argente. Mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1953 baza kuyita Copa de Duarte. Umva yari umuntu novuga ngo Duarte yagiye yandika amateka muri football mu gihugu cya Espagne. Rero inyuma y'ivyo novuga ngo haza kuba novuga ngo ubwumvikane bw'abafatanya bikorwa b'Abarabu, baraza baravuga ati natwe tugomba gucuruza kabisa. Baza gufata form ivuga ngo reka dufate ikipe yabaye ya mbere yatwaye iyo La Liga Santander, dushyire ko ikipe yabaye ya kabiri, dufate n'ikipe yabaye ya gatatu ndetse n'ikipe yatwaye Copa del Rey nk'uko mugenzi wanje yagejeje kubivuga. Rero ni joro ry'uno munsi ni Real de Madrid ndetse na Atletico de Madrid baheruka guhura 2019 muri kino gikombe. Novuga ngo hagiye hanamenyekana umukinnyi twa Fede Valverde twikosa yagiye akorera umuvandimwe Alvaro Morata. Burya benshi ni naho banayibukira burya, ni naho novuga ngo umuvandimwe Fede Valverde yaje gufatisha ndetse burya yari Super Coupe ya mbere batanguye ko bakina muri Arabie Saoudite. Yari ya mbere bahereye ku mubara, yari ya mbere bahuriye muri Arabie Saoudite. Yari bwo bwa mbere bari basizemo amafaranga. Ugiye kuraba urukino rwaheruka guhuza Real Madrid na Atletico Madrid muri La Liga, Atletico Madrid yari yatsinze Real Madrid. Uri kuravyumva urukino uno munsi baza kuba bahuye muri Super Coupe d'Espagne. Ndazi Real Madrid ni ekipe zike zishobora kuyitsinda kabiri ituro zibiri zikurikiranye. Icyo ni cya mbere. Ikigira kabiri ni Super Coupe, novuga ko Real Madrid kenshi iriko ikina iboni izi kwiri kwiniganira igikombe ni gake kiyicika. Icyo ni cyaka na ekipe itamenyere kubitsindirwa muri demi finale. Ikigira gatatu ni ekipe ya Real Madrid je gukina hari abakinyi benshi bavuye mu mvune. Tugiye kuranga aba Vinicius Junior bagarutse, ugaja ushaka aba Kamavinga baragarutse, aba Aurier Chouameni bagarutse. Novuga ko ni Real Madrid, novuga ko bagiye gukina iyi Super Coupe biteguye bikwiye, haba muri vestiaire kuyu mukocha Ancelotti ukaja mu bakinyi, novuga ko biteguye. Gusa akabazo gahari muri Real Madrid afite ikibazo muri axe kuba bagiye kuba bakina batagiriye Eder Militao, batagira uyu Araba. Novuga ko hari cyo kibazo cyakire muri Real Madrid. Ni na Real de Madrid yaruka kugitakaza mu mwaka weze igikwe imbere ya FC Barcelone, ibitsindo 3-2, ibitsindo byatsinzwe abasore nk'aba Pedri Gonzalez ndetse na ba Lewandowski baravyibuka. El Clasico yagiye navugisha amajambo menshi yatumye na Xavi Hernandez
baza kugira icyo bavuga baza kumugira icyo cyizere cyo kumwongera bati kontra wowe dutsindiye El Clasico kandi umenye ko yarangije gutsinda El Clasico navuga ngo yabine kubusa icyo gihe hariho uyu musore Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang ba Ferran Torres batsinda ibitsindo bigera kuri 2 rero icyo gikombe navuga ngo baza kugitakaza ku bitsindo 3 kuri 2 ikipe ya Real de Madrid rero nabo bafise iyo nyota ndetse bafise n'iyo filozofi ivuga ati reka dutware igikombe cya mbere mu cuno mwaka kuko ni nacyo gikombe navuga ngo uherako gutwara muri championnat Super Coupe d'Espagne kandi tukaba tubona Real de Madrid uburyo imezemo Real de Madrid irikitsinda uko bukiye uko bwije amaze kubigarukana abasore bahora mu mvune nk'uko wamaze kubivuga rero novuga ati n'urukino ruteza kuba rudasanzwe ariko nitoza kuvuga ngo Real de Madrid n'ubu tubandanye tuvuga ko iza gutsinda runo rukino byoroshye na Atletico de Madrid ushaka kugendera muri La Liga eSport La Liga umukinnyi ndavuga ngo ashobora kuba agira gatata mu bafise ibitsindo byinshi turaza kumusanga kwa Atletico entre ya Alvaro Morata ndetse na mugenzi wiwe Antoine Griezmann Alvaro Morata ubundi afite 13 afite 13 match 12 mu gihe Jude Bellingham afite 13 match ya Girona yasizemo hat-trick uko uravyumva ni equipe ya Atletico Madrid na nyene ubwayo itoroshe kuko ugiye kuraba abantu bari kuri attack urashaka ko aba Antoine Griezmann kugeza ubu tuvugana n'umukinnyi yaranze umwaka wa 2023 muri La Liga EA ugashaka baba Morata saba kinyovuga ngo boroshe mwi attaque yande mwi attaque ya Atletico de Madrid ukagenda muri Mediano ugasanga yu captain wabo navuga ko amaze igihe kirekire muri equipe ya Atletico Madrid uyu Koke navuga ko ni equipe ya Atletico Madrid ni equipe yamaze kubishiramo amaraso mashasha bazanye iki gisore hagati mu kibuga cy'iki Argentine Rodrigo do Poro bagiye bazana navuga abasore bagiye batandukanye nk'aba ba Molina abasore nk'aba Wistel bose bagiye n'abasore kandi umunga ubona bamaze kwinjira neza muri Plaza Diego Simeone Richoro kandi na Diego Simeone navuga ngo uno munsi kuko sinzi ko yavuze amajambo mu ndwi heze aravuga ati iyi La Liga eSport maze kubona ko nanje ari kurondera troisième place atariko nanje ushobereza ntegerezwa gushyira ingufu no muri La Liga iyi La Liga EA ugiye kuraba iyi La Liga EA uno munsi tuvugana zamaze kubatakaza ikibanza cya gatatu yaramaze no munsi mu kibanza cya kane uri kuravyo kandi nayo ni n'umuntu anyotewe intsinzi muri La Liga yaje aratakaza imbere y'equipe ya Girona uno munsi ntaza kuba yemerana muri Super Coupe ya Espagne kubaza kandi aza kugira niyo mohare aherutse kongereza amasezerano y'imyaka 5 kwa Atletico de Madrid urukino beruka gurana na Real de Madrid yarabatsinze ibitsindo bigera kuri batsinze 3 baratsinze equipe ya Real Madrid ibitsindo bigera kuri 3 menga kuri kimwe n'urukino rutaza kuba rudasanzwe n'urukino novuga ngo rutaza kuba goroshe ikindi naco gisubiriye novuga ko mu equipe ya Real Madrid novuga ko ubu hariho konkira mu bakinyi baba mediateur n'abataka kuko ugiye kuraba abakinyi bamaze kuba bava mu mvune n'abari bamaze igihe bariko barakina novuga ko bose n'abakinyi bameze neza ugiye kuraba nk'uyu mwana akiri muto Ardagura yakinye urukino rwiza mw'iyi Copa del Rey bariko barakina mw'iyi ntuze iyi weekend igishize ukaja kuraba mw'iyi Super Coupe bagiye kuba bakina d'Espagne ukaraba aba bataka bamaze kuba no munsi hariho Vinicius hariho Rodrigo hariho Josero aba ba Diaz naye no mukinya yari kavyigenzamo neza novuga ko uno munsi Carlos Ancelotti arafise akazi kadasanzwe ivyo navyo biraza bigatanga avantage kuri buri equipe mu gihe hari concurrence y'abakinyi novuga ku mpande zose kuko buri mukinyi wese aza kuba ari mu kibuga umwanya wose aza kuba afise icyakora niki icyakora no kubyaza umusaruro kubyaza umusaruro kuko ugiye kuraba muri Real Madrid equipe ya Real Madrid ni equipe no mwaka novuga ko apana kuri muri Espagne ku mugabane w'Iburaya ni equipe imaze kuba itakaza inkino ziki mu match bamaze kuba bakina tuvyemeranye ni na equipe novuga neza ugiye kuraba yaba muri championnat barimwo ukaraba no muri UEFA Champions League ni equipe ubona ko imaze kuba ihagaze neza cyane ko muri equipe imaze gutakaza urukino rumwe mu nkino hafi 23 nkino 23 barazirenza ushize ko izabaye muri iyi Copa del Rey ugashaka ko nizabanye igihe zongera ko muri La Liga novuga ko ni equipe ya Real Madrid uravye parcours bagize muri UEFA Champions League bahejeje arabambere ata defete ata égalisation bafise gendera muri La Liga ni equipe imaze kubitakaza urukino rumwe bamaze kuba batakaza urukino bakinye nande na Atletico de Madrid gonyene izindi match zose bagiye barakina muri La Liga ntabwo bigeze nta defete bigeze bakina gendera iyi Copa
iki gikombe bariko barakinira iyi Copa del Rey Copa del Rey ni ekipe yatanguye igira ntiyatanguye ivyitwaramo neza ugiye kureba igituma navuga ko iyi Super Coupe basizemo n'ingufu nyinshi gendera bi Copa del Rey bariko barakina urukino hari abakinyi benshi bagiye kuba bagira ntibagiye kuba badatwara n'abandi nabo bararuhurirwa ntibakina urukino bararuhurirwa kubera iki bazi ko bemirije urukino rudasanzwe muri Super Coupe bemirije uzokina nande na Atletico Madrid twagiye tubona hari amazina amwe bagiye kuba basiga aya mazina agiye kuba atandukanye nk'aba ba Vinicius Junior ntitugeze tubabona mwi Copa del Rey uno munsi bamaze kuba bemeye kuba bafata icyemezo cyo kuba bakinisha uyu mwana akiri muto wa Ridagura urumva ni Mediane ugiye kuraba iyi Real Madrid ni equipe novuga ko imaze kubitegura vestiaire yabo neza uyu mukocha Carlos Ancelotti novuga ko ni match iza kubera kuri Annual Park Stadium neza na nzari ya mu gihugu cha Arabie Saoudite ku majambo muri conference de presse ku munsi wejo ya va match bakunze kuba banagira amajambo uwitwa Carlo Ancelotti aje kuba nashikiriza aje kuba avuga ati kipe yacu ndayizeye kandi ni ekipe yagutse ati ngize n'amahirwe cyangwa ngiriwe n'amahirwe kuko abasore bamwe na bamwe mubona n'inkeneye bariko baragenda banagaruka atariko n'ubundi ati n'abandi nari ndabafise kandi bariko banabyitwaramwo neza cyane kandi bariko banabikora neza cyane nk'uko byari binasanzwe binakoreka atariko nishimye cyane kubona abasore bamwe na bamwe ndavuga nk'abitwa ba Eduardo Camavinga nabo bamaze kubanagaruka kandi bameze neza cyane ati iyo ufise swade yuzuye ati biratuma nawe ekipe yiwawe ushobora kuba ufise amashwa amenshi ati ranizeye ko tuzakuba tunabikora byiza cyane ati ekipe ya Atletico ni ekipe